Ndasubiriye kubaha kaze cuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tutambutsa kuri numuresheko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko mu Kirundi n'amakuru yo mwirijoro n'amakuru menshi cyane abayiri waravugwa mu mihingo itandukanye. Ndabaye kaze mu makuru yo mwirijoro n'amakuru menshi cyane imbonesheko yanyu mukunda cyane ya Isange TV ibayiriwe irabatorokaniriza irya nino haba muri politiki, mu nkino, mwiperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ndetse n'ari makuru yose abariko ravugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri niteka n'umunezo ntangere byo gusubira kuguha yambu umuwanyi wa Isange TV imonesha kuri mwe rudende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza kandi biba abigezwe ko. Ndaguhaye kaza ro makuru mwirijoro n'amakuru menshi cyane n'amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe mu Burundi imigwano ibandanya hagati y'umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB, kuri ubu ngubu mwirijoro imigwano isubiriye kwaduka nkaha mw'ishamba kimeza rya Kibira ndetse no mu mihingo itandukanye. Amakuru duhawe n'amasoko yacu avuga ko mwirijoro umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara wasubiye kwinjira mu Burundi ndetse ukaba ugavye igitero mu bice bitandukanye ngaha mu Burundi. Ibintu rero bihambaye ndetse binateye ubwoba abanyagihugu bo mu Burundi mwirijoro, bamwe muri bo bakaba bariko baregeranya ibintu bashobora no guhungira mu bihugu bibanye nko muri Tanzania, mu Rwanda ndetse n'ahandi ijya nino hatandukanye. Ibi kandi biruko n'ubundi mu gihe umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara ubandanya ufata ibice bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi ndetse ugatera ibice bitandukanye abanyagihugu bakahasiga ubuzima ndetse n'abasirikare bamwe mu ngabo z'u Burundi FDNB bakabandanya bahasiga ubuzima. Ibi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaramye aravyidogera akavuga ko ba Red Tabara ngo bo barabansi b'u Burundi uko bagandagura inzoya abatama n'abatamakazi ndetse n'abakenyezi bose ngo atanumwe basize. Ibi vyagirije rero perezida w'u Burundi yagiriza umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara avuga ko bishavuje cyane rero bigatuma rero ahamagarira abanyagihugu bose gusenyera umugozi umwe kugira ngo barabire hamwe ukuntu bohasha uyu mugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara ubandanya uhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Ibi kandi biruko mu gihe umugwi wa Red Tabara wo uvuga ko ubandanya ushaka agateka k'abanyagihugu ndetse n'uburenganzira bwabo na cyane cyane ukavuga ko ngo nawo wase guhabwa ngo nawo udahabwa ibyicaro mu myanya ya politiki ngaha mu Burundi na cyane cyane rero bakadonda agatoki umugambo uri ku butegetsi CNDD FDD ko ubandanya uborezi gufa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ibi kandi biruko mu gihe n'ubundi mu mwaka uheze umugwi wa Red Tabara wagavye ibitero mu Gatumba ndetse n'ahandi ijya nino hatandukanye, ndetse ibi byari no gutuma ingoro y'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi asenywe ngaho nyene muri aka gace ubwo uyu mugwi wa Red Tabara wagabaga ibitero. Leta y'u Burundi yagiriza leta y'u Rwanda kifadikanya n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara mu guhungabanya umutekano w'igihugu. Iyi kandi ikaba ari ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma, ikavuga ko atayihuriye n'umugwi wa Red Tabara uhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Ibi kandi biruko mu gihe kandi umugwi wa Red Tabara nawo wasohoye itangazo uvuga ko atahuriye n'ubutegetsi bw'u Rwanda kuko umugwi wa Red Tabara utera uturuka mu bumanuko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akaba ari naho ufise ibirindiro. Ibi kandi byaje no gutuma perezida w'u Rwanda perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yugara imipaka ihuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi, akavuga ko rero ngo u Rwanda rwo barucumbikiye n'abasi baba barasize bagize uruhara muri coup d'etat yakorewe wari perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Uku kugara imipaka rero biragaragara ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabikoze ngo mu rwego rwo gucungera umutekano wiwe gusa. Iyo uravye abakurikirana hafi iby'urugamba ndetse n'umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'abacunga ivy'imbibe bavuga ko leta y'u Burundi ibintu yakoze ngo vyoba nta shingiro vyoba bifise, na cyane cyane rero bakavuga ko ibi byari ibijanye na politike abanyagihugu haba ku ruhande rw'u Burundi ndetse n'u Rwanda batari bakagombye ngo kuba bagahuye n'ico kibazo cyo kugara imipaka, na cyane cyane ko ngo bo ataco bibaraba ko vyokagombye kuraba abari mu byicaro vya politike.
Ivyo kandi biruko n'ubundi no mu gihe mu Burundi ibintu bitifashe neza intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye abanyagihugu bavuga ko bayirambiwe bakavuga ko barambiwe ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo kuko kuva yagashika ku butegetsi atakintu ngo aramarira abanyagihugu uretse kubaboreza igufa abatanga akarorero ko kuba ibitoro byarabandanije bibura ngaha mu Burundi akavuga ko ndetse n'abanyagihugu babandanya abanyuruzwa na cane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi kandi biruko mu gihe amatora yimirije mu mwaka wa 2027 aya akaba ari amatora y'umukuru w'igihugu. Ibi rero bikaba biteye ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye ko bitazomworohera ko ashobora kuzokwitoza mu kibanza co kurongora Uburundi mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Ibi kandi biruko mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bavuga ko nabo barambiwe mu kuba hanze y'igihugu bakaba rero bashaka gutahuka mu gihugu cabo c'u Burundi. Sivyo gusa rero kuko no mu mugambwe CNDD-FDD naho injane zirabandanya zibonekeza aho rero umugambwe CNDD-FDD na cane umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reveriyano Ndikuriyo yongeye gushinga intahe akavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye adakwiriye kuzongera kurongora Uburundi mu kiringo ca kabiri. Ibi abishimikira ku kungene Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutamukanyi we ngo boba bari barahaye ishano uyu munyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD. Ibi twaramye turabiba barira cane ubwo yagiyaga kwivuza mu bitaro bitandukanye haba muri Kenya ndetse ni Dubai kugira barabire hafi ukungena amagara yiwe yari yifashe nabi. Ibi rero byatumye umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reveriyano Ndikuriyo afata ingingo ko atazokwemerera umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye ko ashobora kuzongera kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe uravye neza ubona ko afise ubwoba ntangere kuko mu ndongozi bafadikanyije kurongora igihugu c'u Burundi bose bamaze kumwikurako bakavuga ko intwaro y'ubutegetsi bwe boba bayirambiwe bagashaka ko bohindura ubutegetsi bagafata ingingo yo gushaka undi yorongora Uburundi. Ibi rero biruko mu gihe n'ubundi bivuga ko hoba hari abasirikare 10 bo mu ngabo z'u Burundi FDNB mw'iri joro boba bagandaguwe n'uyu mugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara wasubiye kugaba ibitero ngaha mu Burundi. Umutekano urasubiye gutozekara ngaha mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura nk'uko amakuru duhawe n'amasoko yacu mw'iri joro abandanije abidushikiriza. Tubandanirize amakuru yacu n'ubundi mu Burundi biravuga ko ibice 70% by'abantu batagira aho baba bari mu ntara ya Bujumbura ku bantu 2251 bari mu gihugu cose batagira aho baba. Mu biharuro fata kibanza bya rusasuma nkuru y'abanyagihugu muri uburimyi n'ubworozi. Iyi rero ikaba yarakozwe mu mwaka wa 2024 byerekana ko abantu benshi badafise uburaro n'uburamuko sans abri baba mu ntara ya Bujumbura aho benshi muri bo ngo bari mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihugu cose abadafise aho kuba ni 2251. Intara ya Bujumbura iza imbere hagahereza intara ya Burunga nguko uko intara zisumbasumbana mu bijanye n'abatagira aho kuba. Intara ya mbere ni intara ya Bujumbura ifise abantu batagira aho baba bashika 1575. Aba rero nibo kuva bangana n'ibice 70%. Butanyerera ifise 400, ni ukuvuga ko ifise ibice 17%. Buhumuza ikaba ifise abantu 115 bikaba ari ukuvuga ibice 5 n'igice kimwe kwijana. Gitega ifise abantu 91 no kuvuga ibice 4 kwijana. Nayo Burunga ikaba ifise ibice ikaba ifise abantu batagira aho baba bacika 69 bikaba ari ukuvuga ibice 3 n'igice kimwe kwijana. Ico twobibutsa nuko mu Burundi bwose haba abantu bangana n'imiliyoni 12
332,788 aho abangana n'ibice 16.7% bafise imyaka iri munsi y'imyaka 4 nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya kubidushikiriza. Reko dusozere amakuru yacu ngaha turaza gusubira mu gatondo.